Amahoro mwese mudukurikirana kuri channel yacu, twizere mwese ko mukomeye. Nimba ariko bwa mbere mudukurikiranye kuri channel yacu, reka tubasabe ikintu kimwe, mufyonde ajya kuri subscribe, mugire notification ajya ku gakengere kugira ngo muzore muronka notification mu mwanya wari wose tuzoba postinze video yacu. Amakuru no munsi nagomba gukangurira cyane abantu, cyane urwaruka w'iki gihe, abari mu Burundi cyane abari mu mahanga, kwijukira social media kuko niyo nzira muri kino gihe tugezemo. Usanga harimo ama-opportunity menshi, na cyane ku bashaka kwiga, ku barondera ubuzi, cyane kumenya utuntu n'utundi ku bijyanye n'ingendo zitandukanye. Rero abajene nimutangwe no kuja muraza mu internet, mugende mu masibere kugira ngo murondere utuntu n'utundi. Nk'abanyeshure murashobora kuja mu mirongo muri internet mukarondera amashure aho wifuza, aho ufise iciyumviro cyo kwiga, na cyane dufate nk'akarorero za Canada, za Amerika, Europe n'ahandi hose hatandukanye. Kuko byose ubironkera muri internet. Uravye urashobora kurondera ati dufate nk'akarorero ukarondera university nko muri Amerika, hari university nyinshi zitandukanye. Ushobora no Hello Africa, hello Africa. We are dying here. I hope you're not dying, guys. No, we are Please not stay gonna safe. die. Okay, let me just keep my distance. Okay, thank you. Far away from you. From I you. hope you are not dying there. Please take care of yourself. Here in South Africa, we are dying of corona, but here, me and my brother here, We're still alive. we're still alive. And We're we thank protecting God. ourselves. As you can see, the distance. Yeah. Actually, it's not 1 meter. And then we but must know how to use this also Yes. to protect and the gloves ourselves. as well. Yeah. Since we are running a salon here, we are really taking care of our clients. Yeah, thank you my sister. Ciao. Yeah, nkuko rero nariko ndabivuga, bisaba yuko abajene benshi twijukira gukoresha internet, tukarondera nk'amashure, nka za Amerika. Kumbure urashobora kuba ufise nk'ibibazo ukavuga ati ibyo byose uburyo iki, ari amashure ushobora kurondera ugaca, hari icyo bita noze scholarship, amaburse. Murazi ko kenshi uri kuraraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyangwa mu bihugu bitandukanye, abantu baronka burse n'abantu bake cyane. Burse zo kuza kwiga hanze mu bindi bihugu bitandukanye n'abantu bake cyane. Rero hariho ugiye muri internet canke ubajije abantu bamaze kugira ubumenyi butandukanye, amashure menshi mu bihugu vya Buraya baratanga burse. Ndazi urwaruka rwinshi ntavyo twari tuzi, baratanga amaburse. Wewe uraprayinga ishure, bamaze kuguhanuza ijya lettre d'admission, urashobora kuca usaba muze burse muri iyo shure nyene. Rero uko ushobora kubikora neza, wewe raba ishure kanaka, kuko hari amakategori, hari amashuri usanga bafise n'amaburse. Wewe uravuga ati university iyi na burse, niza university. Tufate nk'akarorero, ushobora kubaza ati ja muri Google ubaza ati niza university muri Amerika zitanga n'amaburse, baca bazikwereka. Wewe rero uca wa applying, ikintu ca mbere wikonsantra umaze kubona ati iyi university ifise burse,
ikonsantre ugire nuze wa applying usaba ishure bamaze kuguha irya lettre d'admission cusaba nuze bourse kuko bourse bayiguha mu gihe uba ufise lettre d'admission y'iryo shure mbo umaze kuronka nuze bourse kuko baraguha bivana n'igisata uriko ivyo uri kuriga ari ibisata usanga wiga nk'imyaka 4 ugasanga baguha bourse y'imyaka 4 ukiga bakurihira kandi umaze gushika tufate nk'akarorero nka Amerika ushitseyo uri kuriga hariho ico bita ukuntu ushobora kwiga kandi ukora hanyuma amasaha urekuriwe gukora kugira ngo uronke n'utundi tuntu tugufasha rero tukwiye kuza turijukira kuja muri internet